Amahoro wakoze ya televiziyo Tanganyika kaze mu kiganiro Ndomustar. Kiganiro Ndomustar ngiye kugishikizana Toto uyu munsi twabazaniye umustar. Umustar twabazaniye agiye kubabwira ibintu bijanye n'ivy'abandi ba star. Reka tumubereke, reka tumubahe abidondore kazi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Ku mazina nitwa Igiraneza Kazi Armela nkaba ndi umuyobozi wa Radio Black FM. Événement ni ya Black Film Festival akaba ari edition ya kabiri tukaba twarigeze gukora première edition aho hari mu mwaka wa 2022 ikaba yarabaye succès mbere tukaba twanashimye yuko uyu mwaka muri Black Festival second edition hazoba impinyanyuro zizotuma iyi evenement iba inoubliable donc batayibagira iguma mu mutwe integuro ati yo bimeze gute integuro ya mbere nuko aba artiste abanyempano abaririmbyi uyu mwaka twashoboye gutora abaririmbyi sinatwe twabatoye ariko novuga yuko batowe n'aba kunzi b'amaradio atandukanye rero abakunzi b'amaradio atandukanye urumva ari bo babatoye ni kuvuga yuko arabazoza nyene bitoreye abantu bazoba bahari ati rero ico ni cyambere kwanza mu kabirya ka festival y'uyu mwaka kuko dufise ba artiste batandukanye novuga nka Kirikou novuga nka Double J novuga nka Monia Fleur novuga Linoji novuga Natasha novuga Mukombozi novuga Melanin Boy novuga Beef Face eka hariyo nabandi ntashoboye gusita no munsi mugabo nabo nyine muzogenda murabamenyeshwa rero abo bose bazoba baje kugira bashoboye gushigikira Black Film Festival hazoba hari n'akaryo keza kuko ubwa mbere twayikoreye mu Kinama naho murabona yuko ari hato ubu rero twashimye kuja mu Kamenge kuri ETS Kamenge kugira bariho dushobora gukorera iyi evenement rero kubera hagutse nakaryo keza ko kugira n'abadandaza cyangwa se ama entreprise atandukanye ashobore kuronka occasion yo kuzana ibintu vyabo bibonwe na benshi rero evenement kandi azo ari evenement yo gushobora gushigikira mugambi wa première dame ariwo zero déchet mu gisagara avant événement ni kuvuga itariki 24 z'ukwezi kwindwi azoba arakaryo keza kuko hazoba hari aba rapper abo ba jeune bahapa bazogenda kuhapa ku masoko atandukanye aho tuzoca ku isoko ya Kinama tuzoca ku isoko ya Kamenge aho tuzoca ku isoko ya Kotebu aho hose tuzoba turasukura mugabo tuzoba turi muri ambiance imwe novuga yuko ari ambiance iryoshe kuko hazoba hari umuziki tuzokora iryo suku tiko turashigikirwa n'abantu batandukanye bazoba bahari mbere na bamwe ba biporse volontaire baravuga ati vraiment kiciyumviro turagishigikiye turi kumwe namwe turi nyuma yanyu rero hazoba hari abantu batandukanye uwo munsi tariki 24 uwo munsi rero murumva yuko special mazo ari kugira dushobore kwappuya umugambi wa première dame zero déchet mu gisagara tutiko tugira isuku kugira festival itariki 26 izi ari tukorera mu gisagara gisukuye donc hazoca haza rero iyo evenement ya festival itariki 26 z'ukwindwi aho naho rero tuzoba tuje kugira dushobore kuryoherwa ama surprise tubateguriye no tangura kuyavuga yoba ari menshi cyane kuko ni surprise nyinshi gose ariko tuzugenda turabibamenyesha buhoro ku mbuga ngurukana bumenyi tubasorera amakava n'ibindi si exposition mugabo nk'ubu dufate hariyo ama banque atandukanye abafise nka projet ariko ara promotinga rero urumva aho uwo mwanya ko haba hari abantu benshi barayumva mu gihe duhaye occasion umwe muri abo muri iyo banque kugira bashobore kuvuga ivyo basanzwe bakora ni kuvuga batavyumvise ku radio batayibonye ku ma réseaux sociaux barakanyakeza kugira bashobore kubona mbiga iyi banque cyangwa ise iyi entreprise iriko ikora ibiki hama uvuga ati ni exposition hazoba hari
akanyama hazoba hariyo agafana hazoba hari iki ni kuvuga ahubwo hazoba ari akaryo keza ko kugura apana kwespoza gusa ariko wewe nk'umunyamitahe cyangwa se umujene ufise ivyo uri kurikorera urazana izo mpuzu zawe washoboye gushona niki ukazespoza ngaho uyishimye akayigushorera donc ni occasion no kuba jeune kugira muri ayo matala y'aba artiste nabonye bashoboye guprofitiramwe ni kuvuga nta wimiriwe uwo munsi wa festival kuko tuzoba turyohewe kandi ko turondera n'uburyo na cyane cyane kuri abo bajene bazoba baje n'abatara abajene abavyeyi batandukanye kugira bashobore kwespoza ibintu byabo bana bashorere. Muri event ya mbere uburyo bwakoze ni bwinshi cyane sinobuvugira kuri iyi kamera mugabo ni bwinshi cyane mugabo iyi festival ya kabiri yoyo ugiye kuba bwinshi gusumba mutigute icambere murazi yuko ibintu kuri marché ntivyoroshe ibintu birazimvye kugira ushobore gufata iyo kamera kugira ushobore gufata ico kibanza kugira ushobore kugirane n'uburyo kandi butari bukenya rero ni kuvuga akabijya tubwe ntitwaravye amafaranga na cyane yuko CEO nyene radio asanzwe abitahura kandi ku rugero rurenze ni kuvuga ntitwaravye uburyo ashiramo ahubwo yaravye ati mbega iyi festival ije kumaririki abarundi kuko hariyo aba star hariyo aba artiste gushika ubu ku marezo sociaux tuguma tubona ari guterana amajambo mugabo ujye musozo bahuriye kuri stage nta guterana amajambo ahubwo azo ari kuryoherwa mu muziki rero ni kuvuga CEO ntaraba ati mbega uburyo nibwo nogumya habanamba ahubwo avuga ati ubu buryo nubwo busohoka hari ico bugiye guhindurira umurundi azo ari kurujya munsi wa Black Festival aba ari ibintu vyiza cyane yeah. Ihinduka rirahari kubera ni nkukomeje kubivuga yuko ari novuga kugira ushobore kubona abantu babiri badahujije ku marezo sociaux cyangwa se usanga abafans buyu bariko baterana amajambo n'abafans buyu ni kuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi zabaye novuga yuko habaye terrain yo guterana amajambo kandi atari meza ngo kuko jewe ndimo ukumzi wa Sadbi ngo sinshobora gufana nka karorero sinshobora gufana Fizo mugabo urumva Fizo na Sadbi bahahuriye urumva yuko abo bafana baba obligé nabo nyene kuza hamwe kugira bashobore kugira ubumwe Monia Fleur akahahurira na Rinoji kandi hariko havugwa amajambo atandukanye urumva n'ubumwe rero nibeze yuko akabijya nubwo bumwe dukeneye mu butandukaniro bwabo nubwo abafana uyu canke uyu unye mugabo bakaza bakumva yuko umuziki atari gushwana atari guharira cyangwa guterana amajambo atari meza ariko umuziki ariko kugira dushobore kuryoherwa. Idushikana kuri cyane umuziki ndundi kuko novuga yuko umuziki ndundi aho uri deja ubu unye urateye imbere aho gushika ubu tubona abamizisi ntandwi hera hatariho umuririmbyi adusohoreye indirimbo mugana twende kugira dushoye kubasupportinga babone yuko badatamba birorera ni kuvuga bafise akamaro kadasanzwe muri uyo muziki wabo mu gihe biyumviriye kubyaza umusaruro izo mpano zabo kuko impano mu bisanzwe n'ikuzanira uburyo rero nibaza baga performinga hajya anye kuri Black Festival nubwo azo bari support kuri Black FM bazoba baje kugira hazoba hariyo n'ama entreprise atandukanye ayo ma entreprise atandukanye azo bari ko arababona ati uyu unye abafans biwe kabisa basaze hashushe haki azo babona impact uwo mu musicien agira kuri public rero ico naco gituma yama banka mwizera bituma yama entreprise mwizera bituma yama ONG mwizera hama gashobora kuba image entreprise yi cankwe akaba image ya ONG. Oya ntitwarobanuye habanamba kiretse yuko mu kugira dushobore kuzana aba star baje natangwe mvuga yuko ari abanyagihugu bonyene babitoreye kubera iki ushobora kwibaza ati mbega abanyagihugu bose umwe wese yaritoreye
habanamba mugabo ikintu kimwe twakoze twaciye ku radio atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura mbese no hagati mu gihugu ayo ma radio aduha list y'abaririmbyi 10 bakunzwe gusumba abandi aba list donc radio yose yatanga list y'abaririmbyi 10 comme ça twararavye umuririmbyi agumagaruka tukamuha izo chance agumagaruka tukabona ati uyu ni wabafana bashaka ko niko twagize selection y'abaririmbyi mugabo kitabujije yuko umuntu wese yumva akeneye kwerekana impano yiwe afite impano zitandukanye nukuri imiryango iruguruye kugira ashobore kuza kudushikira hama tumuha umwanya abazoza nabo batebeje bazi batwihanganire cyane kubera hari gihe abakunzi bose niba herera mu mubindi ya cyabihangana. Reka nshimira abantu bose bariko barakurikirana ku ma televiziyo atandukanye bivanye niyo wahise no musi gukurikirana ariko ngenda bashimire kandi ngenda batumira muri Black Festival second edition ndababwiye ati azwari umwanya udasanzwe azwari ibihe bidasanzwe byo kuryoherwa na namwe azwari baba star mukunda turabona ko turi kumwe na televiziyo Tanganyika ndaho nyene nukuri bahaye ikaze abantu mufise impano ni muze mushikire biro ya Black FM mushikire directeur wa festival azobakira kugira ashobore kubaha umwanya mugabo mumenye yuko hariho limite kandi n'abafise ama stand nabo nyene mushaka abafise ivyo bashobora gushira ku ma stand turabaha ikaze kugira mushobore kuzana ibintu vyanyu navyo nyene barabikeneye abazoba bari kuri Black FM Festival murakoze cyane ndabashimiye. Reka mfata kanya keza nshimire abakunzi ba televiziyo Tanganyika mwakora dukurikirana mwakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo nzira ko mwakuye ibintu byinshi wa mustar muto we turashika kure kuri rugezo rw'abandi basa ndazira umustar ndaziriyemera ndazi urashaka kwerekana impano zawe naho turagukeneye kukubona reka witure Black FM bagufashe bafashe indoto yawe gushika ni witinye ni wikumire ndazi wabibonye bakubwiye amadetaye yose ibintu kuniteguye wabibonye reka tugushimire aho uri hose uri wakurikiranye kino kiganiro kugira aho bawubahwe ciao. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.